yanje turi kumwe, uyu munsi tugiye kuganira ku majambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice c'icumi guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Havuga ngo ukwahukana ntikubereye, arikora avayo aja mu gihugu c'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Ishengero ryongera gukoranira kuri we, yongera kubigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza kuri we baramugeza bati, mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore wiwe? Nawe arababaza ati, Mose yabagereye iki? Baramwishura bati, Mose yemeye ko handikwa icete co kuvavanura akamwirukana. Yesu arababwira ati, gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe. Ariko uhereye kw'itanguriro ry'ukuremwa, Imana yabaremye bari uburyo bubiri. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimature. Yinjiye mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese yirukana umugore wiwe akabira uwundi aba asambanye kandi aba amuhemukiye. Kandi nawe ubwiwe niyahukana n'umugabo wiwe akabirwa n'uwundi azoba asambanye. Nshuti yanje turi kumwe, umutwe w'aya majambo uvuga ngo kwahukana ntikubereye. Nk'uko tumaze gusoma, Yesu ava i Galilaya aja mu bumanuko bushira ubuseruko bw'intara y'Ubuyuda, arahava ashika hakurya ya Yorodani mu ntara y'Ipereya. Ugomba kumenya neza ivyerekeye igikorwa ciwe muri ico gice c'igihugu ca Isirayeli, ubisanga mu mirongo 45 itangura iki gice ca 10 ca Mariko. Abafarisayo bihuta kumurondera kuko bagomba kumubona ubwa mbere, kuko bibaza ko ikibazo cabo gikomeye ku buryo na gahunda yiwe muri iyo ntari hava itaranguka. Bakavuga bati, ntashobora kwishura iki kibazo kuko ivyagezwe vya Mose biramufata. Tube turonse aho tumukura. Ubwa kabiri, ishengero riri ku ruhande rwacu. Iki kibazo nikigenda kitazanya amayobera. Ibikurikira bizazane abantu bayogore, bagumuke, ivugabutumwa rya Yesu rinigirwe mu menshi. Icabibatera nuko ico kibazo caraba bubatse n'aba bafarisayo barimwo. Kandi abagabo benshi bo mu Buyuda bari bashigikiye ko umugore yirukanwa kumva iyo ariyo yose, bikabaha kuguma mu maraha batagira amahoro mu mutima, kuko imitima yabo yama mu bagore benshi, yirukana umwe azana uwundi atamuhoye ikosa rifadika, naho abagabo bakora amakosa aremereye kuruta y'abagore bakora. Ngabo rero baramushikiriye bati, biremerwa ko umugabo yirukana umugore wiwe akazana uwundi? Kandi biwibuke ko babibaza bimeze nk'umutego kugira baronke aho bamukura. Mugore unyumviriza, wigire kuri Yesu uburyo bwo kwishura bene ibi bibazo, kuko abagabo bamwe bamwe bakoresha ubu buryo bubi bw'ibibazo bihiritse ku bagore babo, barondera inyenda muvano. Kandi rero impanuro yanje niyi, woha ikibanza Yesu mu mutima wawe, vyoba vyiza ukamwizera, yo kubakira, kuko na ntaryo yo kwama gufasha kwishura ibibazo nk'ibi bigoye mu rugo, canke biza kenshi na kenshi hagati y'abubatse. Iyo umugore atamenye ingene yifata mu gihe nk'iki, bizana uruhagarara mu muryango. Mu gitabo c'Imigani igice ca 31 umurongo wa 30 gushika ku 31 havuga ngo, akazuru gusa karahendana, n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze, ariko umugore yubaha Uhoraho ni washimwa. Aragahabwa ibiva mu maboko yiwe, kandi ibikorwa vyiwe nibimushire hejuru aho bakoraniye mw'ikombe ry'igisagara. Ngaha tubona ko umwanditsi yashizeko icemezo ca nyuma ku vy'umugabo ahejeje kuvuga canke kwemeza. N'ivy'ukuri umugore yubaha Uhoraho ni washimwa, kandi nta bunebwe buba muri we.
birazwi ko ibikorwa biza imbere y'ibindi byose mu guha iteka umuntu. Hari abagore barera amaboko ntibakore, bakama baroreye ko umugabo azana. Yego ni vyiza ko umugabo yitwaririka akarondera, akamenya ko atawasiganya umuryango wiwe. Ariko ntibivuga ko umugore acerera amaboko. Bose bagomba gufatanya, umwe wese. Bitabaye bityo bizana intambara mu rugo. Iyi ntambara nayo kububatse irabica bigacika, kuko hari aho itanagaragara ngo imenyekane abari hafi batabare. Ikaba nk'imwe y'Abanyamerika n'Abarusiya mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose, iyo bise mu gifaransa guerre froide, intambara yo mu gacerere. Ababona bataha mu nzu imwe bati ni vyiza, naho zirara zirasha, kumbure bwaca zikabandanya. Ngivyo ivyumba bibiri, imbabura zibiri, ibitanda bibiri, bibiri, kandi barafatanijwe bakaba umubiri umwe imbere y'Imana n'abantu. Iyo bibaye bityo, iyo ntambara ikinjira iba mbi cane. Aha niho nguhanura nkubwira nti egera Yesu akubakire. Iri jambo tubona rivuga ngo umugore yubaha Uhoraho. Imirongo itangura iki gice c'imigani irerekana ibikorwa vy'uyu mugore bituma bamuvuga ko ivyiza, akongera ko akaba yubaha Uhoraho, bigatuma ashimwa kubw'umwete wiwe n'ingingo z'ivyiza ziri mu mutima wiwe. Ntiwibagire ko hari urusambuza amaboko yiwe. Uvyumva gute hamwe Mere de la Ville yo kwegeranya abagore bose baba mu gisagara kumvo yo kugushimira ibikorwa vyawe ga yewe mufasoni? Bujumbura yose ikagenda ivuga wewe kubw'ubuntu n'ibikorwa vyiza hamwe no kubaha Uhoraho vyabonetse kuri wewe. Mbega si iteka ntangere? Fata iyo ntumbero y'ibishimwa. Hari umwanditsi umwe yanditse ashima muri aya majambo ati, ni ikintu ciza cane kubona iki gitabo c'imigani kirangizwa n'iyi nkuru ivuga ku mukenyezi ashimwa. Ati, iki gitabo nyene kirongere kavuga ku ngeso no ku ngendo z'abagore batandukanye. Twoshira mu migwi ibiri mikuru. Ntitubavuga ko ubu, tuzobagarukako mu kiganiro kizokurikira. Tugaruke ku kibazo ca Yesu n'Abafarisayo. Ikibazo cabo bakibajije bakikira bishimikiza ivyanditswe vyo mu mabwirizwa ya Mose. Ayo bonyene ubwabo bigisha abantu ngo berekane ko ari abatagatifu imbere ya Yesu nk'abazi amabwirizwa ya Mose. Ariko imbere muri bo bagendana ukwifuza kubi, k'ubusambanyi bwatuma barondera uburenganzira ku nguvu bwo kwirukana umugore no kwabira uwundi, bikama bityo. Ikitazwi ni igitigiri c'abagore bagarukirako. Njuti yanje unyumviriza, iyo nyifato iratandukanye cane n'ubukristo. Ntifatana n'ubukristo ngo bikunde, woheba kimwe ugafata ikindi. Nukuvuga ngo kurikira ivyagezwe bikunaniye, fata inzira yo mu bagore, ivy'igitigiri birakuraba, ariko ntubifatanye. Ntubikorere rimwe ngo wibaze ko Imana muri kumwe. Abantu benshi bananiwe no kubumbwa n'umugore umwe, bagerageza kurondera ko vyoba bitagatifu baciye mu mabwirizwa ya Mose, ariko borondera ahandi niba boharonka. Ngaha Yesu yarabahebuje, ababaza ati, Mose yababwiye iki? Dusomye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo w'9 havuga ngo, nawe arababaza ati, Mose yabagereye iki? Baramwishura bati, Mose yemeye ko handikwa icete co kuvavanura akamwirukana. Yesu arababwira ati, gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe. Ariko uhereye mu itanguro ryo kuremwa, Imana yabaremye ari uburyo bubiri. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bompi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ariko babaye umubiri umwe. Nuko ico Imana yamatanije, umuntu ntazakimature. Njuti yanje turi kumwe, Mose yari yafashe ingingo ijanye n'intege nke zabo.
ko niyirukana umugore azomuha icete yuko bavavanuye bahukanye. Ivyo yabikoze kubw'imitima yabo ikomantaye, bari intumva, abatagonda izosi, ariko ntivyari ubugombe bw'Imana. Mose yafashe iyo ngingo kugira ngo arabe ko imibano itokononekara. Ingingo ifashe imibano idafashe umutima. Birashoboka ko abantu babura agakiza, ariko n'imiburiburi bakabana. Uko niko Mose yagengetereje. Mu bugombe bw'Imana, umugabo n'umugore bategerezwa kubana akaramata, nta na kimwe kibatandukanya. Nico gituma Imana yakomeje ico yavuze mu Itanguriro igice ca 2 guhera kuri 22 kugeza kuri 24, havuga ngo urwo rubavu Uhoraho akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu, maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Uko niko Imana yafatanije abubatse, kandi atakibatandukanya ukundi. Kandi umwe afatana n'umwe, umugore umwe afatana n'umugabo umwe, umugabo umwe afatana n'umugore umwe. Si umugore umwe afatana n'abagabo babiri, canke abagabo babiri bafatana n'umugore umwe. Oya namba. Bibaye bityo, biba bitaye urutonde canke umurongo w'Imana dusanga mu ijambo ryayo. None ibaze nawe, ibitari ivy'Imana wibaza ko ari vyande. Igitangaje ngaha nuko tubona n'abigishwa biwe batangajwe n'inyishu Yesu abahaye. Muri iki gihe mu Bayuda nta gaciro baha umugore. Agomba yaramwirukana akarongora uwundi kumva iyo ariyo yose. Yapfa kwibuka kumuha icete c'uko bavavanuye. Kandi uca wumva ko n'imibano yari igoye, kuko umugabo yamera nk'Imana, nkaho we adakosha. Naho kumbure bishika, abagabo bakaba isoko y'amahane mu rugo. Nk'akarorero, hari abagabo baheba n'ingo abagore ntasume, kwibuka ko afise abana bikaba kure yiwe, kandi atabuze amafaranga bamuhemba. Urugo rukaba isoko y'umubabaro hagati y'abubatse, aho rwobaye isoko y'umunezero. Madame akaruboneramwo amakuba, ivyizigiro vy'umunezero urugo yarafise bikaba inzozi. Mugabo nkanje, yewe serugo, hagaciro umugore wawe, mwubahe wewe ubwawe, wongera umwubahirize niba ugomba iteka mu rugo no mu muryango wawe. Muri iki gihe c'Abafarisayo, umugore yafatwa nk'igikoresho, aho umugabo yiyumviye ko atakimuhimbara yaca mwirukana, kandi nta na hamwe yitwara ngo bamurenganure asubire mu rugo. Njuti mukunzi uri kuranyumviriza, na cane cane mugabo nkanje, kwahukana ntibibereye. Dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye ijambo ryawe, turasengeye uyu muryango, turagusavye ururukube muri wo, kandi imitima y'aba bantu uyugurure bakwakire, baronka amahoro, bumva umunezero, bumva ishimwe ry'Imana hagati muri bo. Turasabiye ingo ziri n'ibibazo, ingo zasambutse uzegeranye uzubake, abahukanye ubasubiranye Mana, umunezero w'Imana ube muri bo. Urakoze, turaguhaye kaze mu bibazo nk'ivyo, kandi uri uwo kwizigigura inyishu muri vyose. Turabigushimiye.